ibyahishuriwe Yohana kisha 12 umurongo wa 12 haravuga ngo nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwe, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko Satani yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi azi ko afise igihe gito. Satani akora ku murango no mwijoro kuko arazi ko afise igihe gito, kandi ibyo akora byose abikora n'inzigo. Mwijuru ni heza, yari umuririmbyi akomeye, yari umwe mu bamarayika amerewe neza, afise ubuhinga bwo kuririmba gusumba benshi. Hanyuma ava muri ubwo bwiza, muri uwo munezero, muri ayo mahoro, akororegwa mw'isi. Abonye avuye aho hantu heza, yamanukanye inzigo nyinshi, amanukana ishavu ryinshi. Rero ariko arakora n'inguvu ziwe zose, agakora ku murango, agakora mwijoro, kandi yamamaza ubwami bwiwe n'abarigita barigita, kuko arazi ko afise igihe gito. Nagiye gusanga rero abo mu bwami bw'Imana ari twe rero tutazi igihe dufise, turaryama tugasinzira, ariko we ntasinzira, akora umurango nijoro. Twebwe abizeye uwo mwami yatanguye kwamamaza ubwami bw'Imana, muze duhaguruke dukore. Yaravuze ngo tuzokora ibirengeye ivyo yakoze. Abaroma mu gice 8 umurongo wa 5 ngo kuko kwitwararika ivy'umubiri ari byo bya kameremere kuzana urupfu, ngo ariko kwitwararika ivya mpwemu w'Imana bizana ubugingo n'amahoro. Umwe wese mu bwami bwiwe akwiye kugira umwitwarariko. Abari muri ubu bwami bw'Imana bitwararika ivy'imwemu kuko barongorwa na mwemu w'Imana. Abari mu bwami bwa Satani bitwararika ivy'umwiza nyene, cyo gituma burya aba wa mubi bakunda gukora ijoro. Hagiye ijoro turyamye mw'abantu, Satani n'abadayimoni barakirimbira ku bantu, arazunguruka ibisagara, kandi akoresha abana bato, akoresha inkumi n'imisore, akoresha abamama n'abapapa, akoresha abatama n'abatamakazi. Satani arakora, akoresha bize aya mashure, ari naho nyayo nyene azohava dukwegera. Umuntu atangura kumva ati jewe narize mu ntari wacu nawe tuyanganya, ako n'akaryango gatoya kubwibone wuguruye, acaza ntabura uko akuronka, ntabura uko abigenza. Kandi nubona uwo mwete afise nuwo kubahereza muri gehinomu. Ariko twebwe nitwagira umwete tuzorangiriza kwa papa wo mwijuru. Haleluya. Yesu yaragiye aravuga ngo nzogaruka kubajana, mwebwe ni mwihangane, mwebwe bandanya mwamamaza ubwami gusa, kandi n'umufasha ndamubahaye, n'umwitsa ndamubahaye, nzogaruka kubajana kugira ngo ahondi muri ya mahoro, muri wa munezero muhabane nanje. Burya nzogaruka kutujana.